woba ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge. kaze mu kiganiro gaburira umutima wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Matayo ikigabane ca 20. Ubwami bwo mwijuru busanyanye n'uruga zindutse kurondera abamukorera mu ruzabibu rwiwe. Yemeranya n'abakozi ku munsi kazobaha idenariyo abarungika mu ruzabibu rwiwe. Nko kw'isaha zitatu aragenda abona abandi bihagarariye mu kaguriro ataco bakora. Nabarababwira ati, namwe nimugende mu ruzabibu ndabagerera ivyo mukwiranye. Baragenda. Yongera kugenda kw'isaha zitandatu no kuyicenda agira kuno. Kandi nko kw'isaha 11 aragenda abona abandi bihagarariye arababwira ati, mbega ko mwahagaze hano umunsi wose ataco mukora. Baramwishura bati, nuko atawa turaritse. Arababwira ati, namwe nimungire mu ruzabibu. Bugorovye nyene umurima w'inzabibu abwira umukoresha wiwe ati, hamagara abakozi ubagerera ingero zabo utangurire mu bo hanyuma gushitsa ku bambere. Abaje kw'isaha 11 bahabwa idenariyo imwe. Abatanguye kare baje bagira ngo bageregwe ibirenze, ariko bahabwa idenariyo imwe nabo. Bayahawe bidodomberanye n'umurima w'inzabibu bati, abaherutse kuza bagakora isaha imwe gusa, none ko baringanije natwe twacumukuye umurango wose no mu ndugumba. Nawe yishura umwe muri bo ati, mugenzi wanje, sinkugiriye nabi, ntitwemeranije idenariyo imwe. Fata iyawe ugende. Uwo wo hanyuma nagombye kumugerera nkawe. Hari kimbuza kugira uko ngomba mu vyanje, canke ugize ijisho ribi kuko jewe ndi mwiza. Uko ni kabi inyuma bazoba b'imbere, kandi ab'imbere bazoba b'inyuma. Yesu agira dogi Yerusalemu, yihererana na babigishwa 12, maze bari mu nzira arababwira ati, ehe turaduzi Yerusalemu, kandi umwana w'umuntu azoshigwa mu maboko y'abaherezi bakuru n'abahinga b'ivyanditswe, bazomucira urubanza rwo gupfa, kandi bazomuha abanyamahanga ngo ashinyagurirwe, akubitwe, abambwe, kandi ku munsi ugira gatatu azozugwa. Buno nyina w'abana ba Zebedayo aza kuri we, ari kumwe n'abahungu biwe, aramupfukamira, amusaba ijambo, aramubaza ati, uragomba iki? Nawe ati, bivuge, aba bahungu banje babiri ngo bazokwicara umwe iburyo bwawe, ubundi bubamfu mu bwami bwawe. Yesu arishura ati, ntimuzi ico musaba, mwoshobora kunywera ku gikombe jewe ngira nywereko? Nabo bati, turashobora. Arababwira ati, igikombe canje koko muzokinywerako, ariko gutanga ivyicaro iburyo bwanje ibubamfu si ivyanje atarabo data yabiteguriye. Bamwe 10 bavyumvise bidodombera ivyabo babiri bavukana. Yesu arabahamagara arababwira ati, murazi yuko abaganwa b'amahanga bayatwaza amanyama, kandi n'abakuru bayo bayagira kububasha. Muri mwebwe siko biri, ariko ugomba kuba mukuru muri mwebwe azoba umukozi wanyu, kandi ugomba kuba uw'imbere azoba umushumba wanyu. Nk'uko umwana w'umuntu atazanywe no gukoregwa, atari ugukorera abandi, no gutanga ubugingo bwiwe kw'injungu ya benshi. Bakiva i Yeriko, ishengero ryinshi riramukurikira. Impumyi zibiri zari zicaye iruhande y'inzira, zumvise yuko Yesu ahaciye ziratakamba ziti, Mwami, mwana wa Dawidi, tugirira imbabazi. Ishengero rirazizibiranya ngo zihore, zirushiriza gutakamba ziti, Mwami, mwana wa Dawidi, tugirira imbabazi. Yesu arahagarara, arazihamagara arazibaza ati, mugomba ko ndabakorera iki? Ziti, Ugomba ko amaso yacu ahumuka, Mwami.
Yesu azigirira akagongwe, akora ku maso yazo, zica zirahumuka, baramukurikira. Matayo ikigabane cya 21. Bageze hafi y'i Yerusalemu, bashikira i Betifage ku musozi wa Elayono. Yesu atuma abigishwa babiri, arababarira ati: mugende muri iriya mihana iri imbere yanyu, muca mubona indogobe iziritseho n'inyana yayo, muziziture muzinzanire. Nihagira uwubabaza, mumubwire muti, databuja niwe azigomba, aca azirungika. Ibyo vyabayeho ngo ivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana bishike, ngo mubwire umukobwa w'i Siyoni muti: Laba umwami wawe aje kuri wewe ari utekereje, agenda ku ndogoba, mbere ni kumukangara inyana y'indogoba. Abigishwa baragenda, babigenza nk'uko Yesu yababwiye, bazana indogoba n'inyana yayo, bazisasako impuzu zabo, yicarako. Abenshi mw'ishengero basasa impuzu zabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti bayasasa mu nzira. Kandi ishengero rimugiye imbere n'irimukurikira rirasemerera riti: Ashitse Yerusalemu, igisagara cyose kirashwa baduka, barabaza bati: uwo ninde? Abo mw'ishengero barabishura bati: uwo ni uvugishwa n'Imana, Yesu w'i Nazareti Galilaya. Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, ahindira hanze abadandariza mu rusengero n'abaruguriramwo bose, ahenura imeza y'abavunja amahera n'intebe z'abariko baragurwa kw'inuma. Arababwira ati: handitswe ngo ingoro yanjye izokwitwa inzu yo gusengeramwo, ariko mwebwe mwayihinduye nk'isenga ry'abambuzi. Maze impumyi n'abacumbagira baza kuri we mu rusengero arabakiza. Abaherezi bakuru n'abahinga b'ivyanditswe babonye ibitangaza akoze, n'abana basemererera mu rusengero ngo: Hosiana mwana wa Dawidi! Hosiana mwana wa Dawidi! Baritonganya, baramubaza bati: urumva ivyo bavuga? Yesu arabishura ati: Egome, ntaho murasoma ngo mu kanwa k'abana bato nabo nka waroranije mw'ishimwe. Abasigaho, asokoroka mu gisagara, aja i Betaniya ararayo. Kare mu gatondo ariko arasubira mu gisagara, yumva arashonje. Abonye umusukoni ku nzira, arawegera, ntiyagira ico awubonako atari amababi gusa, arawubarira ati: ntugapfe wamye isukoni uhereye ubu gashitsi ibihe bidashira. Uwo musukoni ucukabirana uwo mwanya. Abigishwa babibonye, baratangara bati: mbega uwo musukoni umwanya ukabiranijwe n'igiki? Yesu arabishura ati: ndababwira ukuri, iyo muba muri n'ukwizera, mudakekeranya, ntimwokora ico uwo musukoni gusa, ariko mwobwira n'uwo musozi muti, shinguka, utabwe mu kiyaga, vyobako. Kandi ibyo muzosaba byose musenze, mwizeye, muzobihabwa. Yinjiye mu rusengero, ariko arigisha, abaherezi bakuru n'abashingantahe b'ubwo bwoko baza kuri we, baramubaza bati: mbega ivyo ukora bikoreshwa n'ububasha nyabaki? Kandi ninde yaguhaye ubwo bubasha? Yesu arabishura ati: nanje hinge ndababaza ijambo rimwe, nimwarinyishura nanje mpeze ndababarira ububasha bunkoresha ivyo. None ukubatiza kwa Yohana kwaturutse hehe? Ni mw'ijuru canke ni mu bantu? Baravugana bati: nitwavuga ko ari mw'ijuru, ahava tubaza icyatubujije kumwemera. Kandi nitwavuga ngo ni mu bantu, nuko dutinya isengero, kuko bose bavuga yuko Yohana yari uvugishwa n'Imana. Bishura Yesu bati: ntituhazi. Nawe ati: nuko rero nanje sindababwira ububasha bunkoresha ivyo. Muvyumva gute? Habaye umuntu yari afise abahungu babiri, aragenda barira umukuru ati: genda mwana wanje, uyu munsi uje gukora mu ruzabibu. Aramwishura ati: eka singenda. Maze hanyuma aririmbura, aragenda. Aja kuwa kabiri, amubwira kuno. Aramwishura ati: ndagiye muvyeyi. Ntiyajayo. None muri abo bompi, nuwuhe yakoze ibyo sagomba? Baramwishura bati: n'uwa mbere. Yesu arababwira ati: ndababwira ukuri yuko abatoza kori n'abasambanyikazi babatanga kwinjira mu bwami bw'Imana.
kuko Yohana yaje muri mwebwe agendera mu nzira yo kugororoka kandi ntimwamwemera, ariko abatoza kori n'abasambanyikazi baramwemeye. Namwe mubibonye no hanyuma ntimwirimbura ngo mumwemere. Nimwumva uwundi mugani. Habaye nyenurugo yateye umurima w'inzabibu, awuzitirira uruzitiro, yimbamwo ubwato bw'ikinogo, yubakamwo umutara, awusigarana abarimyi, aja mu kindi gihugu. Nuko igihe c'iyera kigomba kugera, atuma abakozi biwe kuri ba barimyi ngo babahe inzabibu ziwe. Maze abo barimyi bafata ba bakozi biwe, umwe baramushishagura, uwundi baramwica, uwundi bamutera amabuye. Yongera gutuma abandi bakozi barengeye abambere babagira kuno. Hanyuma batuma ku umwana wiwe ati, bazosonera umwana wanje. Abo barimyi babonye wa mwana wiwe baravugana bati, urya niwe samuragwa, nimuze tumwice tuzokwegukira umugabane wiwe. Baramufata bamuhindira inyuma y'umurima w'inzabibu baramwica. None nye n'umurima niyiyizira azogira atabo barimyi. Baramwishura bati, abo baba bazobica rubi, umurima w'inzabibu nawo usigarana abandi barimyi bazohora bamuha inzabibu igihe cazo. Yesu arababaza ati, ntaho murasoma mu vyanditswe ndibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumye ifuruka. Ivyo vyavuye kuhoraho kandi n'igitangaza mu maso yacu. Nico gitumye ndababwira yuko ubwami bw'Imana muzobwakwa bugahabwa ihanga ryama imbuto zabwo. Ariko uzogwa kuri iryo buye azovunagurika, ariko uwo rizogwa ko rizomuvungura. Maze abaherezi bakuru n'abafarisayo bumvise iyo migani yiwe, bamenya ko ari bavuga. Barondeye ingene bamufata, batinya abantu, kuko bamwiyumvira ko ari ubuvugishwa n'Imana. Mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gaburira Umutima, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira,
duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa 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 canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.